Bamwe bati ni Sat-B abandi ni Big Fizzo. Izi ni zimwe mu ntambara zuzuye mu bafana b'umuziki ndundi, aho bamwe bavuga bati twebwe Sat-B niwe yoserukira umuziki w'u Burundi nk'umu legend. Abafana ba Big Fizzo nabo bati oya, ni Big Fizzo yoserukira umuziki ndundi nk'umu legend. Turi kurumva n'amatwi yawe. Nitwa Clovis Official, iyi YouTube channel yitwa Big Dream TV. Sonda subscribe ubane nanje, tugiye kuyaga hagati ya Sat-B na Big Fizzo. Ninde ari umu legend, ninde yoserukira umuziki w'u Burundi mu makungu? Bana nanje tugende turaba akantu kamwe kamwe ku kandi. Ndabizi intambara ziri hagati y'abafana ba Big Fizzo ndetse na Sat-B. Iki kiganiro kiraza guhera twamaze kubona ati umu legend, umuririmbyi mukuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni naka. Reka dutangure. Uyu munsi rero tugiye kuraba ku gikundiro bafise bano baririmbyi babiri ku mbuga nkoranyambaga, ivyo benshi dukunda kwita réseaux sociaux. Tugiye kuraba hagati ya Sat-B na Big Fizzo ninde akunzwe, ninde afise abantu benshi bamukurikirana. Tutaravye igikundiro bafise mu bantu aha hanze, ariko turaza kuraba kuri izi mbuga nkoranyambaga, kuri réseaux sociaux. Turaza guhera rero ku rubuga rwa YouTube kubera ko niho indirimbo bazishira, tukabona amaviews zarose, tukabona umuntu afise indirimbo yakunzwe kurusha uwundi. Reka duhere kuri YouTube. Kuri YouTube turabona yuko umuririmbyi Sat-B afise abantu bamukurikirana bagera ku 347 abo n'aba subscribers afise, ndetse iyo YouTube channel yiwe akaba yayikreye muri 2014. Mu mwaka wa 2014 niho Sat-B yakreye YouTube channel yiwe, aho ubona ko kuri iyo YouTube channel yiwe amaze gushirako amavideo angana n'129. Ayo mavideo guys murumva si make, aho ubona ko kuri iyo YouTube Sat-B amaze kuronka amaviews angana n'imiliyoni 28,739 guys. Urumva na amaviews menshi, no kuvuga na amaviews yose hamwe duteranije ko amavideo yose amaze gushirako. Nabwiye ko amaze gushirako video 129. Turabandanya rero kuri mugenzi wiwe Big Fizzo, Big Farious, Mugani Desire. Kuri YouTube ya Big Fizzo turabona ko afise aba subscribers, no kuvuga abantu bamukurikirana bagera ku 259. No kuvuga asumbwa na Sat-B turabiye kuba mukurikirana, kuko Sat-B twabonye ko afise 347, mu gihe Big Fizzo wewe tubona afise 259. Ndetse Big Fizzo YouTube channel yiwe akaba yayikreye mu mwaka wa 2016. No kuvuga Sat-B yamutanze imyaka imbere. Sat-B niwe yatanguye gukrea YouTube muri 2014, hama Big Fizzo nawe aja gukrea YouTube muri 2016. Hama tubandanye kuri YouTube channel ya Big Fizzo turabona ko hariko video zigera ku 123, mu gihe twasanze ku ya Sat-B hariko video 129. Urumva ko Sat-B asomvya Big Fizzo video zigera kuri 6. Tubandanye ku kintu cy'ama views Big Fizzo amaze kuronka. Big Fizzo amaze kuronka ama views agera ku 18,535. Ayo n'ama views yose hamwe y'ibintu amaze gushira kuri YouTube yiwe. Mu gihe urabona ko Sat-B kuri YouTube arasumbya Big Fizzo kubera ko n'ama views urabona ko Sat-B afise total 28 millions, mu gihe Big Fizzo afise 18 millions. Urumva aramusomvye hafi 10. Guys, tubandanye rero ni indirimbo yakunzwe ku rubuga rwa YouTube hagati ya Sat-B ndetse na Big Fizzo. Turahera kuri Sat-B. Sat-B indirimbo yiwe imaze kurabwa n'abantu benshi, n'indirimbo yitwa Beautiful yayikuranye no muririmbyi Meddy kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo ndirimbo imaze ko imyaka 4, ikaba imaze kuronka abantu bayiravye bangana n'imiliyoni 5,300
abo nibo bantu bashoboye kuyiraba ku rubuga rwiwe. Nimba uri umukunzi w'umuziki ndundi, ndagusabe iki kiganiro ntugende udakoze subscribe, kubera ko wowe uriko uranca intege cyane. Kora subscribe kugira untere intege, hama tubandanye tuyaga ku muziki. Turabandanya kuri Big Fizzo naho. Big Fizzo nawe turabona ko indirimbo yakunzwe kurusha izindi ni indirimbo yakoze wenyene yitwa Superman. Indirimbo yitwa Superman imaze ko umwaka kuri YouTube yiwe, ikaba imaze kurabwa n'abantu imiliyoni 3,800,000 guys. Reka rero tuce tubandanya ku zindi social media zabo kugira ngo tubandanye turaba ngo ninde mukuru hagati ya Sat-B na Big Fizzo, tubone ngo ninde afise igikundiro hagati y'aba babiri ku mbuga nkoranyambaga. Reka duce tubandanya no ku rubuga rwa Facebook, tubarabire naho ukungene vyifashe hagati y'aba baririmbyi babiri. Turahera kwa Sat-B. Sat-B tubona afise aba followers bangana n'458 guys. Sa followers bake urumva ari gukwiza hafi 500,000, igice c'umuriyoni. Sat-B kuri Facebook no muririmbyi naho nyene akomeye, kubera ko anako Facebook yiwe yayikreye mu mwaka wa 2013. Tuca tubandanya no kwa Big Fizzo. Big Fizzo afise aba followers bangana n'335,000. no kuvuga Sat-B arasumbya Big Fizzo aba followers. Turabiye kuri Facebook naho nyene Sat-B ari hejuru, mu gihe Big Fizzo wewe Facebook yiwe yayikreye mu mwaka wa 2010. Urumva Fizzo yaratanze Sat-B kuza kuri Facebook, ariko Sat-B amusunja hafi 120,000 vy'aba followers. Ariko turabona ko Sat-B kuri rezo sociaux ni umuntu akomeye cyane. Kuri Facebook rero nta bintu byinshi tuhavuga, reka ce tubandanya no wari kurumva. Nitwa Clovis Official. Icyo ndagusaba ntugende udakanze subscribe kuri YouTube channel yanje kugira untere intege zo kuzoza ndabarabira ibintu bigiye bitandukanye bivugwa canke uko vyifashe mu muziki.